buhonyanga bene gihugu kubera inyungu z'abadandaza. Nimbe twakoze abandi tuje mu nama ivuga ibi bintu agaca banza guhamagara wa mudandaza akamubaza ngo mbere bambaze iki kibazo ngo nano kishura gute, wo kishura gute wewe ishurisha umudandaza wishurisha umwe n'igihugu. Yo no mushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca turaza kumwumva muri ano makuru. Ndabaramukirije mwese banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kure bashikiriza amakuru yose yabavugwa irya nino mu bisata bitandukanye, politike, umutekano, ubutungane, nkuru zivugwa mu kibano ibindi vyose yabiriko biragarukwa ko irya nino mu bimenyesha makuru bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi makuru yose twagiye turatohoza amasoko yacu atandukanye tuyabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru arabana na politike. Turaza kumviriza ibejeje gutangazwa n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca nibiki atangaje inyuma yo kugenwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere. Turaza kubibabwira muri ano makuru twabiteguye. Ariko nanone mu birabana na politike, ONU ihejeje usaba abategetsi b'u Burundi ko bogirana ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo turaza kubigaruka ko ico ONU isaba abategetsi b'u Burundi ivuga ko u Burundi butegerezwa gutsimbataza intwaro rusangi y'ukuri kandi irimwo impande zose. Intumwa ya ONU ku Burundi ikaba yabitangaje. Ndaza kubibabwira ico basaba abategetsi b'u Burundi, aho u Burundi buzokwemera kwicarana nabo batavuga rumwe bakagirana ibiganiro inyuma yaho sentare ya Afrika y'ubuseruko yoyo yanemeje ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cateje impari mu gihugu ndetse kigatuma abarundi batari bake harimwo abanyepolitike, abaharanira agateka kazina muntu n'abandi batandukanye bahunga igihugu. Iyo ntureka yatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Sentare ya Afrika yoyo ikaba yaremeje ko ico kiringo cahonyanze amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo sentare yaraye yejeje irambikwa umutamana isinzi ry'abarundi bishwe bagapfungwa bagatotezwa bakangazwa bakanyagwa ko bari mukuri, ko abashigikiye ico kiringo ca gatatu n'abagikoze bahonyanze ibwirizwa shingiro, bahonyanga amasezerano yarusha. Iyo ngingo rero yarayifashwe isaba u Burundi n'abategetsi b'u Burundi muri iki gihe ko mu maguru masha bufuta ingingo zose zipfunga cangwe imitahe yose yatanzwe kubera ukwanka ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Nukuvuga ko abo bose bapfunzwe kubera ico kiringo ca gatatu boca bapfungurwa mu maguru masha. Impunzi zose zotaha kandi zigatahana iteka kandi zikakirwa runtu. Ubwa gatatu nuko indongozi zose ziba abanyapolitike, ziba abo bari mu mashirahamwe atavuga rumwe na leta cankwe mu bamenyesha makuru bose botaha, nta numwe caguyemo. Nashaka kuvuga ntagire icitwazo baba barafise manda abantu bafise manda. Ubwa kane nuko hodekanye kwambika umutamana wera abo bose bagandaguwe, bahunze, bapfunzwe, banyazwe ibyabo, bakemeza ko bahawe iteka kuko mu kwanga ikingo ca gatatu bari mukuri. Kwa gatanu nuko amasezerano y'Arusha yosubiza agateka. Kwa gatandatu hoca haba ibiganiro bidasanzwe mu Burundi birabira hamwe bigasubira bigasuzuma amasezerano y'Arusha ko ivyo twemeranije byose amasezerano y'Arusha birimo biraja mu ngiro neza nkuko twavyemeranije. Niba hariho ibyataye igihe twemeranya ko byataye igihe, niba hari ibyo twokongeramo tukavyongeramo. Turaza kubigaruka ko muri hano makuru turabe nico ONU ihejeje gusaba u Burundi kubirabana nabo batavuga rumwe n'u Burundi. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira uroshikirwa
n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tubashikiriza umunota ku yundi. Uburundi butegerezwa gutsimbataza intwaro rusangi y'ukuri kandi rimwo impande zose. Ivyo bikaba bivugwa n'intumwa ya ONU ku Burundi. Yoba yavuze ibiki? Igihugu c'u Burundi ngo gitegerezwa gushira mu ngiro itsimbataza ry'intwaro rusangi y'ukuri kandi ihurikiyemwo abarundi bose. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi Fortune Gaeta Zongo, aho iyo ntumwa yasohoye itangazo inyuma yaho yariko ishikiriza icegeranyo ciwe ca mbere mu gisata ca ONU kijejwe ivy'agateka kazina muntu. Muri iryo tangazo ryo kuri uyu wa gatanu, intumwa idasanzwe ya ONU mu gisata c'agateka kazina muntu mu Burundi asaba abarundi kwihatira gushiraho intwaro yubahiriza amategeko mu kurwanya ukudahana na cane cane ku vyaha vyakozwe mu mwaka wa 2015. Fortune Gaeta Zongo avuga ko agateka ka muntu kagumye gahungabana naho hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi basa nuko bafise ishaka ryo kugomba gukosora bimwe bimwe. Iryo tangazo rikaba ryasohowe n'iyo ntumwa ya ONU idasanzwe ku Burundi mu gihe yariko ashikiriza icegeranyo ciwe ca mbere kuva agenywe muri ayo mabanga. Uwo munyaburkina Faso abandanya avuga ko kugira indyane zazingamitse u Burundi ziranduranwe n'imizi, ko vyihuta kandi ko ari nkenerwa haba demokarasi y'ukuri kandi iboneka yubahiriza bose idakumira. Iyo ntumwa yibutsa leta y'u Burundi ko itegerezwa kwerekana ingene ivyaha vyose vyakozwe kuva mu mwaka wa 2015 iriko irabihana atankunzi na mpinga yanje. Inzego nazo zigasubirwamwo kugira umurundi wese yumve ko afise ituze mu mutima. Nayo kubijanye n'abantu baburwa irengero, Gaeta Zongo asaba leta y'u Burundi gutera igikumu ku masezerano mpuzamakungu akingira kiremwa muntu wese, maze icaha co kunyuruza abantu bakabugwa irengero ico caha kigatuzwa. Iyo ntumwa ya ONU iributsa kandi ko imirwi y'igihugu yo kumenya ukuri itegerezwa kuba y'abarundi bose, ikaba yirondera ukuri koko, maze ntibe yo gucanishamwo abarundi mu gukorera inyungu z'umurwi umwe canke umugambwe. Fortune Gaeta Zongo avuga kandi ko mu Burundi amashirahamwe yigenga co kimwe n'ibimenyesha makuru bidakora neza, mbere ko abaharanira agateka kazina muntu babayeho nabi mu buhungiro mu bihugu bahungiyemwo. Ivyo biruko mu gihe no mu gihugu imigambwe itavuga rumwe na leta, amashirahamwe canke amasendika adafitiye ububasha bukwiye bwo gukora canke guhura bagira inama. Iyo ntumwa ikabandanya isaba abarongoye Burundi ko bomuha akaryo ko kubonana nawe, bakamuha n'uburenganzira bwo kuja gukorera mu Burundi kugira basenyere ku mugozi umwe mu guharanira agateka kazina muntu no gutorera umuti urama hamwe ku ngorane zihanze u Burundi na cane cane mu gisata c'agateka kazina muntu, akoranye n'abategetsi n'inzego zitandukanye z'u Burundi. Burundi buriteguriye kwakira iyo ntumwa idasanzwe ya ONU. Burundi buriteguriye gushinga leta ihurikiyemwo bose atankunzi canke mpinga yanje, ndetse n'ivyo bivugwa vyo guhohotera abantu, kubanyuruza ndetse n'ibindi vyaha bitandukanye. Ese abahunze, abanyepolitike, abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru n'abandi barundi batari bake bari mu makambi atandukanye hirya no hino kw'isi, cane cane mu bihugu vya Afrika, abo barashobora guhumurizwa bagataha mu gihugu cabo cabibarutse. Ivyo Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya bariteguriye kwicara bakabiganira, bakaraba icokorwa kugira leta ibe iy'abarundi bose, ntibe
ya CNDD FDD nk'uko Reveriyano Ndikuriyo wewe yanavyivugiye avuga ati CNDD FDD ni igihugu, nyamara bamwe bavuze bati aharihenda cane igihugu c'u Burundi cabayeho imbere yuko CNDD FDD ibaho. Kiboneka coco nuko abarundi barushe kwitwa impunzi kandi bafise igihugu cabo c'amavukiro, ariko nanone n'abagize ngo barataha twama twabashikirije amakuru y'abahohoterwa, ababugwa irengero, ndetse ngo hari na zimwe mu mpunzi zagiye zirahunguka zigasubira kurondera ubuhungiro zisanze nico zahunze atacahindutse. Ivyo ntibivugwa mu makuru ya misi yose aba ariko aratambuka, ariko nanone abantu bakabona ko Perezida Ndayishimiye ngo ariko arakora ibishoboka byose kugira igihugu gisubire kuja ku murongo kandi ibitameze neza bisubire gutunganywa. Ariko abantu bakibaza none igihugu kizotunganywa gute mu gihe abarundi isinzi bakiri mu buhungiro kandi abo bose bama baharanira gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro. Ivyo nivyo kurindira tukaraba aho bizoherera. Banywanyi bacu twari twatanguye twumva umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika yagenwe mu mabanga asubiriye wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu mabanga. Ngira tubanze twumve ivyo uyo Gervas Ndirakobuca avuga, twejeje kumwumva turaza turaba n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa cane irya nino. Ndakwibutse ko ubaye utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyonda ko kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka dukurikire mushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Banya kwa mwese mukoraniye ngaha abe n'igihugu baraducishije mu ijisho, hajya turavuga ngo turabakozi ba leta bakatwitegereza ngo tujejwe uburimyi ngo tujeje intwaro, hajya baratwitegereza bakatwenga. Abo rigena tuzungagize imfunguruzo gusa ngo turabakuru. Hajya turashobora gusanga umunsi umwe tukavyuka naho ubwo dusanga bene igihugu bari ku miryango iwacu bakubwira ati sohoka tukubohe nta na kimwe dufashije, none mwoca mugirane, none nibo tuboha, nibo tuboha none gira mwoca mugirane, ugiye igipolisi co bashobora. Sibyo twifuza mugabo tugerageze kureponda obezwe zabene gihugu. Ko umuntu yasohoye isuka wewe hama mu nyuma akarindira imbuto akayibura, akarindira ifumbire akayibura, urumva ko bibabaje. Ibi bintu turimwo muri iyi saha twebwe ngaha turi le premier responsable kuri ibi turi muno muzi. Abene gihugu nangorane bafise. Hariyo twagiye turatiri Rwanda bavuze ngo abadandaza abafomi. Na twaribyo twakoranye n'abafomi. Ubwo twicaye ngaha kuja kuri economic communale na mustanteri tugiri ubucuti n'abene gihugu, tureye kugira ubucuti buhonyanga bene gihugu kubera inyungu z'abadandaza. Nimbe twakoze dawo tuvuga ati turondera imbutizi turayo ko arizo ziza. Hari ingwara tugwaye iyo umuntu avuze umudandaza turi mu nama nk'iyi, umuntu avuga ati simana ndasoza ndabahamagarira babwira ivyo yavuze. Iyo rero nimba ari ya virisi yo mu bitungwa sindamenye yariyo. Baya kwa bashikiranganje n'inama twakoze muri primatire, hari umuntu yasohotse acayitamagara abo vyega. Bacavuga ko isoko nayihagaritse yo gusaba amadovize. Acanyandikira message ngaha. Abandi tuje mu nama ivuga ibi bintu agaca banza guhamagara wa mudandaza akamubaza ngo mbere bambaze iki kibazo ngo mbona no kishura gute.
wokishura gute wewe wishurisha umudandaza wishurisha umwe n'igihugu abantu ndabahazi kandi abo bamwe byose barabimbari ariko birababaje kabisa. Dushira imbere inyungu za bene gihugu gusumba inyungu z'abadandaza n'inyungu zacu. Inyungu zacu reka ziri mu nyungu za bene gihugu. Hari ikibazo cavuzwe ku bantu barishe saison C batarigera baronka ifumbire. Yakwa mushikiranganya abantu bakurikirana ifumbire, abantu bakurikirana ibivyo ifumbire muri fomi. Aba bantu bose barishe ifumbire yabo ya saison C batararonka ifumbire. Ikintu ca mbere kihuta la semaine prochaine baronse ifumbire. Indwi batangura fomi bazihereza abantu batararonka ifumbire yabo ya saison C. Bavuga ngo babarindirije gute? Bahombye umwimbu bacongera bahombe ifumbire. Dusigara tugwana n'ibindi mugabo abantu bamaze kuronka ifumbire yabo ya saison C bataronse. Izo bariyereza banze zivemwo. Bariyo kuguma baza bongererezako bafise amariyere y'amatoni n'amatoni. Izo ntara za Cibitoki, Bubanza na Bujumbura indwi batangura n'ubu. Muzomera raporo mumbwira yuko ifumbire yabo yaduze bayironse abo muri saison C.